byarahiye aho hose murabona haguca byarahiye kuvuga hejuru yese murabona hariya urabona aho hose bishobora kwa. Izo nsinga z'umuyaga nkuba zishaje zirateye umutima uhagaze ababa mu makartier amwe y'igisagara ca Bujumbura. Aho ni kumugoboka muri Mutanga Sud, abahaba basaba insinga zimeze neza. Igihe bihora bigaturika nko biriko biraturagura kurumva ntitumenya urumva ngira wana nk'uko byatunaguritse umuntu ashobora kubikora ko bigashobora kumugirira ikibazo cyo twosaba nk'ubu jema nako boshira insinga nyene zigenda direct nk'uko nyene. Abisumamwo nabo mu bikorwa bisaba umuyaga nkuba baba muri iyo quartier bahora bahomba bivuye kuri izo nsinga nyene bivanye no kukuntu mubona zishaje. Hari ukuntu amatara ashobora gucika tukamara nk'iminsi 3-4 tutabona umuyaga nkuba. Hariho nka bamwe tuba dukoresha uwo muyaga nkuba nk'amasaro de coiffure ngaha nyene mu ku kasoko haruguru gatonyi. Abandi baba bafise amakafetaria amata yabo agapfa, abandi baba bafise amafriko babikamwo mw'inyama ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. Iyo bikozwe naho umuyaga nkuba ukagaruka za nsinga ntizifukwa uko bikwiye. Uhera kuri hafi ya lycée municipal Mutanga Sud murabona yuko hari insinga zishishutse. Iyo bishitse regide zikaza gukora nka pani bayabaye ntibaheza ngo bashire ko izora na cyane mu gihe mubona yuko iri barabara ari nyabagendwa ricamwe abantu benshi abanyeshuri cyane kandi bakiri bato bo muri primaire maternelle urabona yuko baba bari expose. Icegera c'urongoye Mutanga Sud yamenyesha ko umuyobozi wa Regideso yabemereye inyishu irama umunsi bahura ari mu rugendo rw'akazi muri Nzero. Habaye amapane ikibazo bagira abakozi ba Regideso baca baza bakimba bariko barondera ingene badepana izo pane ziba ziko ziraba bagaca basiga iyo matsinga yose barepaye ari hejuru kandi hari umuyaga nkuba. Rero turafise n'ama école primaire ngaha muri quartier Mutanga, école primaire zishika zibiri zose, abana turafise abana bato turafise uruvyiruko rudaciye ubwenge. Turabona yuko kenshi ingorane zama zabaye nejo bundi harabaye ikibazo muri secteur ya Mugoboka iri muri quartier Mutanga kujanye n'amatsinga nyene nkuko nyene agenda yerera na nyakubahwa directeur wa Regideso yarigeze guca ngaha muri secteur ya Mugoboka atubwira yuko ejo bundi haza bazoduha amatara nyene ameze neza. Uwarongoye Regideso yashikirije ku buryo bukenewe bwegereza miliyoni amajana 250 z'amadolari bwamaze kuboneka kugira umugambi wiswe Ascent ufashe gusubiramwo imihora yo gutanga umuyaga nkuba ishaje ikarenza imyaka 60. Gusubiza imihora mu gisagara si kintu kivuga ngo ugira utegure ku munsi nibyiga bikomeye cyane kuko aronka amakaretse usanga barubakiye ku nsinga none acaje ho mwene gihugu ucumuja mu ibarabara hano utabaye yarubakiye ku mihora mugabe gasaba kwera umugambi tugize birasaba ugasanga turamwimuye none acaje hehe ivyo byo turavyiga rero nibamenye yuko abenegiro bamenye ko turabikora kandi ko umugambi watanguye ku buryo buhari mu minsi bazobona ko babikorera kogwa neza hanyuma anatanda mu kurindira yuko uwo mugambi nyakuru utangura habaye akabazo barabwira Regideso amapanda arahaba vuba n'ubu nyene nganje kuri tere amapanda arahari muga turi ukantu tukaiza tukadepana ubu tuvugana hari abafundi bareba barakora ijoro n'umurango gushika no batarava ku kazi umeje ku telefone yaraye kuri tere ariko aradepana bene gihugu. Amashirahamwe 3 azoshira mu ngiro vuba uwo mugambi wiswe mu Congereza Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation ari wa Ascent mu mfunyafunyo. Ubari mu kiringo cyo gucagura ayo mashirahamwe 3 abikwiye muri 2022 mpuzamakungu yashikirije ko yifuza kuwukora.